الرحيم. يا رب موسى يا رب إبراهيم وإدريس وموسى وإسحاق وداود وسليمان تحسنت بالملك والملكوت واعتصمت بالعزة جبروت 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 وتوكلت الملك الحي القيوم الحليم الذي لا ينام ولا يموت. دخلت في حرز الله، دخلت في حفظ الله، دخلت في امان الله بحق كفها يا عزاد كفها يا عزاد كفيت كفينا كفيت كفينا كفيت كفينا كفيت كفينا كفيت كفينا كفيت كفينا وبحاميم عنس قاف هميت همينا هميت همينا هميت همينا هميت همينا وبلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إني أسألك باسمك الجبار الذي تجبرت على جميع خلقك. صدق الله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Wataislam imana abali namwe. Ndagusekana Dr. Swale TV tugusekana kwashikiza byinshi muri bimwe bifite akamaro ubuzima bwa misose. Bantu babwiye misose no channel ya Dr. Swale TV ni channel cyako ibyigwa byiza y'isho nziza ishobora kugira akamaro keza mu buzima bwawe, ubuzima bwanje, ubuzima bwa mwene wanyu gushika yani bifite akamaro kandi cyane gose kuko bigufasha kwimenya yo uriwe, bigufasha kumenya ibibazo ufise, ingwara ugwaye n'inyo ushaka kuvugwa, inkomoko y'izo ngwara zawe kushobora gufashwa. Siza cyane cyako ibintu by'amakomedi, ibintu by'ubusutwa, hataka ibiganiro byiza cyane bifise igico nziza, bifise akamaro keza mu buzima bwanyu bwa misose. Ndibaze yuko Dr. Swale Online TV tumaze gukora ibiganiro byinshi cyane gose, ibiganiro bimaze igihe kirekire cyane gose kandi maze gukurikirana n'abantu benshi cyane gose. Nuvuga yuko mu nkingi zine zigize isi tuze mu manuko mu bose ruko ngo buraruko bose maze gukora amaze dukurikirana. Kuno musuri hejuru rero tuza kuvuga ibimenyetso bigaragaza iki, tuza kuvuga mbe niki ijini. Mbe ijini niki? Ariko nyuma turavuga ibyo onya kuko channel yacu Dr. Swale TV murakunda gukurikirana cyane keshi na keshi tuko turavura abantu kumva nk'abantu muri Amerika, muri Belgique, umuntu ari muri Oman, umuntu ari muri Kenya, umuntu ari mu Rwanda yakize. None Dr. Swale bana havura gute? Ni gute ushaka kuvura abantu bari hanze y'igihugu ari ngabo bakavura bagakira? Allahu Imana n'umwana n'umwami w'abami ihereza ubwami wishatse kabwako wishatse. Ubwo rero dhalika taqdir al-azalim dore nko birabagose ko ibyo niki ni ubushobozi bw'Imana kuko Imana ihereza ububasha ushatse wese. Ariko ndabise ko Dr. Swale nta muntu nigeze amwigisha buri kiremwa muntu aya vrema nta kiremwa muntu yigishije. Dr. Swale kwakuranye ikigishwe n'amajini. Amajini niki? Dr. Swale ko imisozi Dr. Swale akunda kugenda imbere ya kamera avuga ibintu byeke amajini nengenda babwira ikintu kimwe bene wacu bataba abayisilamu. Nabwira ikintu kimwe, ingwara y'amajini, uburozi bw'amajini ni uburozi bukomeye cyane gose. Tanukanye amajini n'amapepo. Umva uzumva nk'umuntu, uzumva nk'abantu cyane nk'abantu bene wacu abakristo, uzumva ngo pepo mbaya. Tonukanya ipepo ni jini. Ijini ni jini, ipepo ni kindi kiremwa. Ukabyumva? Ijini kugira ngo rive mu mubiri w'umuntu, kugira ngo rigende, hari undi ubumenyi ukoresha, hari ibindi, hari ubundi mutu ukoresha, hari undi ubumenyi ukoresha. Ukabyumva? Mugabe pepo ni miyaga mibi. Pepo ni miyaga mibi, ariko ijini ni kiremwa. Ijini ni kiremwa nko kuje nawe turi kiremwa. Ijini ryaremye mu muriro kuko turema turemwa mwivu. Amarika baremwa mu muco. Atujomba ngo tongo pepo mbaya si ugereze nkanga bari jini ijya ni pepo. Tondekanye ipepo ni jini. Ukabyumva? None ijini ni iki? Ijini gisigura iki? Ukabyumva? Mbega ijini hari amajini meza n'amajini mabi? Nivyo. Usime mwiko katika sote jini wa imana vukunya ba'da al-isti'adha wal basmala ndikize kubana ile sana vumye na kugira ngo umunsi imbere yiko mvuga mane ntange ibimenyetso byo ngire mvuge kuko abantu benshi madanga mu gahendwa umuntu akanga akagwara akazorogwa akatigina mu nzu bakavuza ingoma akagirane. Hapana, kila ngwara yose ifite umuti wayo. Umuntu agenda akagwara malaria na akavuza ingoma akagirane. Hapana, kila ngwara yose ifite umuti wayo. Ukabyumva? Aravuga umwe mu ntumwa z'Imana aravuga ati kila ngwara yose ifise umuti wayo. Wone ni gute worogwa uburozi amanu ngenda kwivuza? Gute wogwara malaria ntugenda kwivuza? Gute wogwara malaria ntumwe modakini ntumwe ibintu vya malaria? Gute wogwara typhoid ntumwe ibintu vya typhoid? Gute wogwara estoma ntumwe ibintu vya estoma? Kujya rero uzi ingwara yose ifise umuti wayo, nuko n'uburozi bugize bufise umuti wabwo. Ukabyumva? Mucha make fida chukua mtoto. Mucha make rero
ni kuvuga yuko numunsi ngira mvuga iki kuvireke amajini muga nkoso na babandi ukunda kumva bavuga ati ngo pepo mbaya umuryango mbuguye pepo mbaya ukuravyumva pepo mbaya pepo mbaya umuyaga mubi ni ubundi bwoko bw'uburozi ariko samajini apana samajini ayonya haro pepo ni jini akana majini akabagizene akaba aciyemo imigwi amajini ari imigwi 330 yigawiyemo imigwi 3 nico kimuno munsi nateguye icigwa kugira ngo nabigishe uno munsi mukurikane partie 1 partie ya mbere ni ya 24 gatandatu muzikurikirana uno munsi ogororo mujyango muzikurikirana uno munsi muzikurikirane neza uno munsi kuravyumva ngire mvugi rero niki ijini kuko bese bene wacu muragwara ntumenye mushaka kwivuza umuntu agwara muri pepo mbaya pepo mbaya pepo ni pepo jini ni jini haho jini na shetani ni nakadhalika reka twabe rero mbega kwanza hariho amajini meze n'amajini mabi ngira biki ni kimwe kukincheke amajini iremwa ry'amajini ukubaho kw'amajini n'ingwara z'amajini n'ingaruka beza amajini n'uburozi bw'amajini n'ingene buvugwa tubisanga muri Qur'an niho biri niho havuga iremwa ry'amajini muri bibiri ntabiriyo urabyumva nukuvuga iki rero kandi rero ni kuvuga yuko nayo majini sikira muntu wese ashobora gukora kano kazi apana kira muntu wese managira muheza impano yiwe harabitirira ngo bazi ko bagadutega iki cyagira usanga bakwagira ko barahenda abantu uko bavyumva usanga ko barahenda abantu uko bavyumva nk'ivyo onye rero ige twabe rero ijini niki kwanza mbere ko nza mucigwa ijini bivuga ikintu kitabonekana muri gateka mavuga ati nguremera imana y'udende ngore nyibonekana bitabonekana ibiki none ibyo bitabonekana ikibazo kiranje mbega mu mareka arabonekana ijini rabonekana none umaze gupinga ijini kakari kiremba c'Imana umaze gupima ko umupinga ko atamajini meze ahari mbega uremera imana murayipinga kandi mu misabisho bye muvuga yuko ngo mwemera imana aremye ibonekana bitabonekana n'ugiye bitabonekana na majini arimo uko bavyumva nakintu kiri ngakwisi kitaremwe imana nakina nkomoko ikintu kimwe ngakwisi gihari cikiremwa kitaremwe imana n'igisaza zigurukizi nzarebwe n'imana gisaza ziguruka uretse aya matapi aya mamoto aya ibyuma ibyo byagize nte byakozwe n'abazungu nabo ngene kugira abazungu babikore imana yagiye ashiramo ubwenge abo bazungu bashobora kubikora twagiye rero tujye turabe ijini gisigura iki uko urabyumva ijini gisigura iki ijini twatanze ikigabane muri soti jini imana ivuga wa anna minna almuslimuna wa anna minna salihuna wa minna duna dhalika kunna qara'ika qidada wa anna minna salihuna atuje mu Qur'an ko bibira ndi kosanga ivyo onye mwaje kuvuza bwacu ntidushagura hose turagenda kujya kwa muganga kwa doctor agiye kwa muganga ntabitana by'abayisilamu n'ibya kafiri hari ntabitana by'abakristo wasimwa apagani hari oya ibitana ni bimwe byose ukavyumva ndatanze rero avuga ati wa anna minna salihuna ayina majini avuga rero imana avuga ati muri amajini harimo amajini meza wowe gute upinga katajini gizari hari uripinga nandi namba tari fitna zawe inzigo zawe umutima mubi wawe gute wanga katajini gizari hari wa anna minna salihuna ati mubyo kuri wa majini hari amajini meza mbe ikintu kimaze kwaciza gisiguriki umuntu amaze kwa mwiza gisiguriki umuntu amaze kwa mwiza ikintu cyambere ikintu cyambere dusangamwo muri gitabo by'Imana tusanga havuga ati ngo karakara ameze neza ikintu cyambere aba ari umuntu akunda gusenga nicyo nashobora umuntu yegereza Imana afise impuhwe mu bindi birenga byose ngira ikintu kimwe hari amajini kwa maruhani nubwo kuma amajini meza kesha nakisho dukwesha niko tuko turavura amajini maruhani ni amajini meza cyane gose asenga Imana afise impuhwe afise ikigongwe kwa byumva ariko agasuzuguro oya au ndio majini waita maruhani akasuzuguro leva uko avyumva ni kuvuga yuko ayo majini rero wa anna minna salihuna ati rero ndatanze icemeza ati rero mu majini hari amajini meza asenga yubaha Imana afise impuhwe afise ikigongwe anafasha n'abantu kuvura ari twe dukorana nabwira ata muntu anyigishije jewe uko avyumva ni kuvuga iki rero anya ubuntu rwamere wabinna duna dhihunna qa'ifa kidada hakaba ni majini mabi amajini mabi rero niyo anya agenda atanga abiba inzanga mu bantu
ab'inzangano hagati y'umukozi n'umukoreshwa, ab'inzangano hagati y'umugabo n'umugore, ubukene mu nzu